Twongeye kubaramutsa tubabwira ati mwiriwe canke mwakeye bivanye naho muherereye. Uyu munsi twongeye kugaruka ku rutonde rw'amazina, amazina 3 y'abana b'abahungu, amazina meza, amazina agezweho uyu mwaka ushobora guha umwana wawe w'umuhungu. Ico tugusaba niki? Nukuraba yuko wakoze subscribe, hanyuma nimba warayikoze ukadufyonda like kw'iki kiganiro, hama n'izina wakunze ukadushirira udutima muri commentaire canke ukatwandikira, uzoba ukoze cane. Turera ku izina ry'icumi mpaka ku izina rya mbere nkuko bisanzwe. Mugumane natwe mpaka iyi video irangiye, muzaba mukoze cyane. Izina ry'icumi dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Mukundwa Kaden Karen. Mukundwa Kaden Karen. Mukundwa ni izina ry'ikirundi. Kaden ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Scotland. Iri zina rishobora gukomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwana umuhungu w'umuntu akomeye. Hanyuma Karen ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Scotland. Iri zina rikaba risobanuye ngo inkomezi. Iri zina rishobora no gusobanura ngo ufise umutima ukomeye, ufise umutima w'intwari. Ku mwanya w'icenda turasanga izina bita Nyeninganji Dayak Dav. Nyeninganji Dayak Dav. Nyeninganji ni izina ry'ikirundi. Dayak ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Polonye. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi canke umurinzi. Nayo Dav ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwunze ubumwe. Nyeninganji Dayak Dav. Ku mwanya w'umunani turasanga izina bita Irakoze Hendrix Korta. Irakoze Hendrix Korta. Irakoze ni izina ry'ikirundi. Hendrix ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo itegeko rivuye ibwami. Nayo Korta ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu akunda ibidukikije. Irakoze Hendrik Korta. Ku mwanya w'indwi turasanga izina bita Aganze Diego Dailon. Aganze Diego Dailon. Aganze ni izina ry'ikirundi. Diego ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Espagne. Iri zina rikaba risobanuye ngo kwigisha. Nayo Dailon ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukudahemuka canke udakunda guhemuka. Aganze Diego Dailon. Ku mwanya wa gatandatu turasanga izina bita Ishimwe Chris Watson. Ishimwe Chris Watson. Ishimwe ni izina ry'ikirundi. Chris ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina ushobora kuriha n'umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba ari izina ry'Abakristu. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwizeye Yesu canke uwizera Yesu Kristo canke umuyoboke wa Yesu. Hanyuma Watson ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuhungu w'umuyobozi. Ishimwe Chris Watson. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina bita Intahe Amir Diol. Intahe Amir Diol. Intahe ni izina ry'ikirundi. Amir ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo igikomangoma canke umwami muto. Nayo Diol ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwana w'ijuru n'isi. Intahe Amir Diol. Ku mwanya wa kane turasanga izina bita Mpano Alon Kaye. Mpano Alon Kaye. Mpano ni izina ry'ikirundi. Alon ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubushizwe hejuru. Nayo Kaye ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buyapani. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubuhungiro. Mpano Alon Kaye. Hanyuma ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Akimana Boni Ezra. Akimana Boni Ezra. Akimana ni izina ry'ikirundi. Boni ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Scotland. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwiza canke umwana mwiza.
nayo Ezra ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana irafasha. Akimana Boni Ezra. Hanyuma ku mwanya wa kabiri tuja kurangiza uru rutonde, tugushimire wakoze subscribe, tugushimire wewe wadufyondeye like ikiganiro, tugushimire nawe wagize umwete ukatwandikira muri commentaire ugacisha udutima canke uturiro. Nawe wese uravye video uhegeza hano hantu uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka turangize uru rutonde. Ku mwanya wa kabiri turasanga izina bita Nganji Kendall Khalid. Nganji Kendall Khalid. Nganji ni izina ry'ikirundi, Kendall ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro, umutuzo canke gukayangana. Hanyuma Khalid ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo kubaho ubuziraherezo canke kubaho udapfa. Nganji Kendall Khalid. Hanyuma ku mwanya wa mbere turasanga izina bita Higwa White Nolan. Higwa ni izina ry'ikirundi, White ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo gukomera cyane mu ntambara canke ufise umutima ukomeye mu ntambara. Nayo Nolan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro. Higwa Wyatt Nolan. Wakoze ubabanye natwe, duhure muri video ikurikira. Ciao ciao.